Mwaramutse iyi weekend naronse message zimeze nk'izihushanya. Umwe yavuze ngo bro ngo kubera wowe ngo ukoresha ubushakashatsi ngo urakwiye kuvuga ngo ku ntambara yo muri Kongo. Ndamubwira ngiye mu bisanzwe nsemera ku bintu bijanye n'u Burundi ahanini kubera ariho impamvu byatumye nipansha ku Burundi gusa. Benshi kandi barakunze kumbwira kutavuze ku Rwanda ibiba hariya nkavuga nti bon je mu bisanzwe mvuga ivyo Burundi iyo mvuze kuri Kongo iyo mvuze muri Sudan iyo mvuze muri Kenya iyo mvuze muri Zambia iyo mvuze muri South Africa iyo mvuze muri Dubai canke muri Saudi Arabia n'ahandi nukubera Uburundi buba buri involved buri impliqué nko muri est ya Kongo iyi ntambara ihari canke biba bitusha ku Murundi nk'ibiriko bya za Dubai za Saudi Arabia za Zambia za South Africa ariko ni gake ni kuruba ku kibazo interne cy'igihugu runaka dufate nk'amatora abaye mu Buganda navyo buserva ndabizi mugabo jewe sishobora kubivuga ko kubera nafashe yuko ndiko ndavuga ku bintu by'abarundi gusa nugusemerera no mu bindi bihugu nk'ivyo donc iyo linye ndayitrasa ariko rero cyangyoheye uno munsi nagiye mbona umuntu anyandikira ambwira ngo bro ngo wewe ngo nta linye editorial ufise ngo kubera iki uri kuvuga ivyo muri Middle East ngo guma ngo uvuga mu vyo ku Burundi gusa urumva ni contradictoire bo ivyo muri Middle East nibaza ko nabijustifie niba nabikoze nayikoze kubera hariyo abarundi kandi maze imisi mvuga ku kibazo c'abarundi muri Middle East sino nanabuze muri iyo video harabaye intambara hagati ya Thailand na Cambodia ntakyo nakimwe ndabivugaho kandi ndayizi ndayumviriza harabaye intambara hagati ya Pakistan n'Ubuhindi ntacyo nakimwe neza nabivuga ko umenga Pakistan na Afghanistan nazo nyene zarakozanije ko recent ntacyo nabivuze ko harimo abantu muri China bitaba oguru usanga barenganywa ntacyo nigenda bavuga ko navuze gusa kwera amaze imisi mvuga ku barundi bari muri iyo region nico so ukivuga ngo gumuza ku Burundi gusa dabora ikintu cyo gupatronizinga cyo kumenga riko rambwirize ko ndabikora ni linye editorial jeni hayi wanje nta niyo mfise amfite je ndashaka kuzuka mu gatondo uno munsi ngira mvuge kuri ibi end of story canke iyi story irangyoheye kandi ndavuge ko canke iyi story importante ni freelance ni wakondo mu sector ngo freelancer nta mu boss nkorera nta journal nkorera nizende sida ico shaka kuvuga ko nta bonda consider quand même audience yanje nico tuma nko kuri YouTube usanga nta burofa nashize kubera ndimo ndabakonsidera ko ari abantu baciye ubwenge ariko baranyumviririza no kuri Facebook nta burofa nshira ko ndagerageza mugabo nta ubonye ikintu mvuze ko cyumvize kitakwenteresa just move on genda mvirize kindi kintu nkunze kugira comparison no muri restaurant iyo ugiye muri restaurant ugasanga batetse ibintu udashaka we hitamo bijye ushaka ubigiye bisigaye wigire nyine restaurant burya arazi gituma yatetse ivyo bintu ushobora kumutegeka ngo wete kunuku birashoboka kugenda muri restaurant c'est pas basanzwe bateka inyama uwo munsi ugasanga batetse amagi ashobora kuba hari impamvu kumbura umuntu azize commande yayo you never know wewe usipoza kujya umuntu araninga ijya restaurant azi ivyo ari karakora wewe uri mukiya gusa ugiye uravuga uti bon kiretse mu gihe bikwagasa ivyo kujya kumbure bajya bavuga ngo tujya harare ukavuga uti kubeka imwatetse ibinanze ko ari harare restaurant canke wari allergique n'ikintu ukagenda muri restaurant uti ibi bintu ntavyo duteka ugasanga ivyo bintu bidatera allergie babitetse ibintu nk'ivyo ico gihe urashaka gukuraramika mugabo muri restaurant en general wogenda uraba kuri menu ukaraba jenkene iki karate abantu bagiye bifyerana abantu bajya ibintu by'ibiyoka don't want this jenkene inyama y'inka kubera niyonja you order that you eat and go home na gucyo sikubwiye restaurant ngo next time ngarutse sisange mwatetse ibi iyo yabari arrogance na patronizing specific y'abarundi sino si tu veux être ufashe nk'aba journaliste basanzwe RFI BBC bantabwo ngana bari yakameme za CNN n'ibiki nta
barafise ligne editoriale mugabo ntabwo iri geographiquement limité canke barayidesida as they go, haba hariho editorial team ideza ati inkuru ntituyivuge cyangwa tuvuze tukorikizi angle iyi nini mugabo ntabwo bari limité ku Burundi, nta kintu na kimwe kindimita ku Burundi asaje nirimise nije nirimise kumva yiwanje mugabo nta cyo tuma navuga kuri Israel Palestine canke amakuru en general, kuko nubwo bituba bitusha ku Barundi directement bishobora kuba bitusha ku Barundi indirectement, notamment nyibera muri Middle East nk'Uburundi busanzwe ufise igitoro bishobora kunyuka dushaka kucaprosha muri yo angle. Bon nuko kandi abarundi dukeneye kuba informer niko biraba kwisi bishobora kuyaproshinga muri yo angle. Iyo ni decision mfata personnellement, nta muntu agomba kumbwiriza ngo focusinga kuri ikifazo kukiya ushoye kubinsaba c'est bon, uwo muntu asaba ko novuga kuri Kongo agize neza namwishuye neza kavuze turashobora kuvuga kuri iko mugo ntavuge ngo watuza kuvuga kuri ibi, watuza kuguma ngaha muri iyi cercle ndaguciriye. Come on guys, nimube tu patronizing ni hatari. Okay, ni nageso abantu ya face d'office tafise kana ko kugusanga umuntu akarakora ikintu gacumwereka ngo gikora ukunda kubwiye. Je muzehe Imana mwake mbabwa papa wacu yarafise ukuntu agwaje wangu cyo gukora yaragaruka ahagisubiramo cyose ngo akangwazi ko ndakubwiye gukora ahubwo ngo genu ziki ryamene hajyo kayizirika neza akagaruka akayizitura agasiba akaza ku cya giti nyene mbuga agandura gafunda kantu gatoyi cyangwa kongereza akagozi nk'akametero kamwe cyangwa akagabanya nk'agasantimetero kamwe ndo ntacyo ndakivuga akora gwashibe cyagaruka gisubirabwo twayimenyereye nta muntu yidadobawe fa kugize burya musaragara kubisubirabwo n'ubundi ndo kandi basako kantu kukaza kubwira ngo none ngo suko bigenda mpora ntangara n'abantu nyene kazomba rantebe ngo kubera iki wagoze ibintu dude just let it go. No gira ubwoba bitagutushije ko nta kamera ko kwikora birandira ko. Anyway tuko turahanura nagusa kugira ngo ugire ntuzeye libertarianism spirit aho ubonye umuntu yakoze ngo maybe hari horezo I don't know cyane nta rezo yahubutse doesn't matter, let me move on. Okay, yeah, sawa, mugira umunsi mwiza, bye bye.